Tarsisi yo ministry muramenyereye cyane tubabwira ko tuguma tugenda hirya no hino kuri Mike Speedo ni bakire mano impaka kundi nyene tubana tugenda mu mice itandukanye kugira ngo bana dufasha mu byo dushoboye tubana twitanga bana bitanga bikenya Imana yaduhaye natwe tushoboye kusangana n'abandi. Yes, batubwira ko ukora iciza uzogisanga imbere, bakora inabi naho uzogisanga nawe nyene imbere, ariko twebwe twishira iciza imbere kugira ngo ibintu byacu bana bigenda neza, ibintu byacu bana bihezagirwa n'Imana. Turabakunda cyane abantu, ariko nuko rimwe na rimwe tubico tubaha, iyo mpamvu tuma tubasaba support yanyu. Mwana yimubwira like, subscribe kuri channel yacu ya YouTube, comment na share kugira ngo mwana yimubwira n'abandi kuntu bimeze. Kuri Facebook mwana yimubwira like, kuri Instagram mwana yimufollowinga, no kuri Twitter mwana yimukurikirana. Wandike Tarsisi yo Ministry TV kuri social media zose cubandanye bibone ibintu twabashiriyeko. Uwo munsi twagiye muri Bujumbura, turi muri Bujumbura ahantu bita mu Busoro, neza twagiye gutemberera umuntu yari yibaruka ubushuri. Ntabwo ubushuri kuko yibarutse abana batatu, urumva ko aba ari umuntu akeneye umuntu amuseruka kugira ngo ashobore kumufasha, ashobore kumushyigikira mu byo bintu kugira ngo nawe yumve ko yabyaye yibarutse mbwa yibarukiye Burundi n'abarundi. Yesatse bakunda cyane mwana yimubwira subscribe ku channel yacu ya YouTube, cyo mutamuko bose banatubabwira aho tugiye hose byo tugeze ku mwanya n'umwanya. Tubakunda cyane ishira kita imfuvi kita abatishoboye hekara bafise ingorane muragaheza gikwa THM hibaza imbere mu migambi yanyu THM. Oh THM ramba THM ramba THM ramba mu bikorwa byanyu THM ramba THM ramba THM ramba mu bikorwa byanyu THM ishira kita imfuvi kita abatishoboye hekara bafise ingorane muragaheza gikwa THM hibaza imbere mu migambi yanyu THM. Oh THM yibarutse ubushuri, hanyuma agafashanyo mwandukiye nagashimye cyane no kunanezerewe. Hanyuma ni Tarsisi ari muri etajini, nukuri ibyo ndukiye nabishimye nabibonye. Hanyuma murabona aho mbaye ahantu heza n'ahantu hatoyi, umuryango mwinshi, abana ndagwije ndafite abana 10 muri Fasha nkuko mwifiriye kufasha. Murabe naho mbaye n'ukuri, murabe umunyunguza nzo bamukoze bisaba hizagira Mbega usanzwe ufise abana bangahe? Abana 10. None uba mu nzu ingana gute? Mbo ni mu nzu metero 5 kuri 6. Ni kuvuga ni chambre zingahe? Chambre imwe na saro. Utungiyemwe abo bana 10 nyene? Yego. None ubona usaba iki kugira ngo unyunguruza mu kumfasha kashaka haraba ko notungiraho iyo miryango mfite kandi ni gishomera sariya akabifite.